Ndaje kubereka akantu kameze neza cane ku bantu bari mu Burundi, eka ku muntu wese akoresha limitere. Ako kantu si n'akandi, n'ukuntu ushobora gukoresha mega z'uwundi muntu nubwo yoja hehe akaja kure yawe, uguma wakoresheje mega ziwe. Ikintu ukora ni uragenda muri telefone yiwe, kompoze kurya nyene bagura amamega 150 dièse urungike. Ukirungika ucuza ngaha kuri 5, ucuza ngaha kuri 5 encore, ngaha kuri partage de l'internet, ucuza aha hambere wandikemo kimwe, ushiremo inimero. Ugishiramo inimero, urashiramo nimero yawe, donc inimero yiwawe. Donc dufate yuko iyi telefone ndiko ndakoresha ari y'uyo wundi muntu. Iyiwanje ndayifise mu ntoki, rero ngomba ndamwibe amamega. Wiwe ataragura amamega nanje ndayakoresha ko atabizi. Ukimara gushiramo nimero ngaha, uraheza ugashiramo nimero 68 ucurungika. Ukirungika nza kubona message yuko ndiko ndasangira internet n'iyi nimero. Wewe ico ukora uca ugenda muri connection yawe, ugurure connection nk'ibisanzwe. Wabonye message, ngiyi ndiko ndasangira internet n'iyi nimero. Iyi message iza kuri urya muntu afisemo amamega. Aha kuri urya muntu nawe adafisemo amamega, nawe nyene arabona message. Kugira rero wiconnect, uca wugurura connection nk'ibisanzwe, amuca ujako uca bikunda direct. Kubikuramo ni kurya nyene, ushaka kubikuramo akanyenyeri 150. Ni kwa kundi nyene dusenda kuri 5, ico tuza ngaha kuri 5 encore, tuza ngaha kuri 4 kugira uvyanire. Aha twavyaniye, urabona yuko ari akantu k'ubwenge. Je nuko atayindi telefone mfise muri uyu mwanya, mba ndiko ndabereka ingene biriko birakorwa, nkamera muri telefone ya mbere n'iya kabiri mukavyibonera. Ndabibutse yuko ibi birashobora no gukora kuri ga telefone gatonya, ukaguriramo amamega kuri telefone ntonya, ukaca ugira ngaho partage de l'internet, hama ukaca wugurura connection nk'ibisanzwe kuri telefone yawe nini, ukuma wagiye ku murongo kandi carte simu yawe itarimo amamega. Ukaguma ukoresha carte simu y'uwundi muntu kuri internet, nubwo yoja he mu yindi ntara, uguma wakoresheje internet yiwe amamega. Hama agura amamega, we atana 10 ugera udepansa mu kugura amamega. Murabona yuko aka kantu ari ak'ubwenge. Bandanye kunkurikirana.